barafata n'abantu bakabakalma ego kavuga mwe mukalme situation mukalme n'umuvuge boro izotunguruza kuko hajya n'abafotora na Vince Smith ndibaza ari afisa abagenzi ego nujya mu demo wasanye muri label afisa abagenzi ukuri kandi ujya mu demo ndizera nawe ko afisa ubusheri ego nanje ndumusheri ujya mu demo mbonye asomana na Alvin nanje nucange ndakumbuga mvuga ati mu demo wanje iyo label ni label nyabaki nini ni ibintu bibe nikora gusa ikintu cha entertainment rero ntuzocihutire ubonye kibaye kalma kalma vuga ati aha ndirenganye yego kuko baratweresa mfano mingi sana batwereka ukuntu base zikogwa kandi ubu ndabyishimira kubona mu Burundi twatanguye gutahura gupanga base zitahuritse paneza base ngo bamusetswe ko ubuyi ngo fizo ngo ku mutwenzi yaborewe tuntu base dukora base zo mari imyaka n'imyaka iri mu mutima y'abantu geto nitwe twonona abana nisinivuge neza oya nivyo nashobora gutambuka nkagasanga nagako ndumujene nje ntago ndarongo nirirwa ndesho dukobwa nkaduhenda nkadusanga twaje mu geto no tubye abavyeyi rero mugerageze mucunga abana banyu mushiramo makode kandi ya please wazi ikintu gituma abavyeyi abana bagenda hovyo niyo kubaha liberté yo gukoresha amatelefone voilà nico kintu cyane nivyo namana bivuze 90% y'umuhungu kuronka umukobwa amukura Facebook amukura kuri Facebook bakarangiza kuri amukura kuri Facebook bagahana amanimero bagatwarana kuri WhatsApp bikarangira bageze mu mageto ego ugasanga umwana w'imyaka 18 15 afise WhatsApp ugasanga mu joro 8 z'ijoro kuri ari muri apel ko afise icyumba ciye umuvyi abajyame hakurya kuri apel usha mu gitondo umuvyi ukavyuka nuzi umwana ari mu biki nuzi umwana ahuye n'ibiki ukabona umwana agiye kwishura ukomenya yashitse kwishuri yaciye mu buhungu nje mba imande y'amashuri aho mba ni imande y'amashuri nzambona ubukobwa bwinshi bakarota nje narigeze aho mba kubera mba imande y'amashuri harigeze kuza umwarimu ko nje ndibana ho mu wanje umwarimu arazambira famba ibana kuri kwimana ndagusabye umpize geto dumba naca afashije muri entertainment mu Burundi apfe nta kibazo fizo apfuye tworira koresha umwanya apfuye tworira basimbizi bapfuye bande twore ko bajya bafishe bafashe mu entertainment dumba imagine dumba wenyene mu Rwanda entertainment mu Rwanda yamunaniye ariko araregera yunga atashaka kuza ino ariko yinjira nk'ibyo ni bitawuritse iyo uvuga ati ngo dumba ibyo kwaza nuzuzuna namuvuga ico kintu ahubwo muzogihagarike muko muramuha hit ndamona yinjira ama live muri TikTok nbare he ya telefone aba Dramati itelefonesha abande bamonya aba telefone abigirisha abagenzi aba courage kugira telefone abi wabo. Coucou les amis, vous l'avez dit, je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. On est Link Arlene et Alou, comme d'habitude, Miss Mafsai, quoi. Mais je me suis mas yinyana. Bon, uyu munsi nkabase umutumire adasanzwe. Uyu munsi yaje nk'umusisangozi, reka abanze, bon, en tout cas ntiyobanza kwanza kwidondora, ntimusanzwe mu muzi none. Bon, si babandi barinda kwidondora, barinda kuvuga amazina yabo kugira ngo mubamenye, en tout cas muramuzi. Reka ahubwo aramutse bakunzi ba Link Arlene Alou. Yes ndabaramukije amahoro y'Imana abayisilamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abakristo Yesu shimwe cyane benshi bashobora gutangara famu no munsi kubera iki ari calme cyane mu buzima habaho igihe cyiza n'igihe kibi mood ziratandukanye ariko yariko mukubaramutsa aho muhereye hose uyu munsi yaje nk'umusisanguzi reka rero shaka tuyage ikintu cerekeye ibintu biko biraba muri industry muri rusangi sivyo dutangure kuri Alvin Smith Alvin Smith n'umugore wiwe n'uwahoze bavuga ko uwahoze ari umugore wiwe ako ndavyo dufitiye ubuhamya basi bari bandikanye muri Etat Civil ego muri Etat Civil baragiye na mariage yarabaye en tout cas twarabonye amafoto bon ni bintu en tout cas twese tukiko turibaza why bigenze gutya urazi ikintu kimwe mu buzima umaze kuvuka uba uri siri yuko uzotegerezwa gupfa kandi mu buzima iyo umaze kuvuka ibyo uhura navyo rero byo bikurungika mu rupfu yego
buryo umaze kuvuka rero ari ibintu uhura navyo kurira imodoka gutwara ahantu ugapfa ugahura yani umaze kuvuka utegerezwa kumenya yuko ari ibintu uzohura navyo bizogutwara mu rufu rwawe. Ibi navyo Alvin kuba yamaze kuvuka agahura n'ibi nani biki iyo ni inzira yo kumwerekeza mu rufu rwiwe. Je sincho mbona norenza but kuba Alvin yakuna na Nirna cyangwa munina n'umugore wiwe baravana ni ikintu kiri simple cyane suwa mbere suwa kabiri. Ni ikintu kiri simple gute kandi mu gihe twari tuzi yuko Nirna ari we yaragiye ukiza ubuzima bwa Alvin mu gihe Alvin yavuye mu buterere. Byukuri Alvin umuntu yabaye bad life cyane. Je Alvin twarakoranye mu ihuriro. Twakoranye mu ihuriro kuva kera cyane. So sinzi ubuzima bwiwe cyane ariko kubera ari umu entertainer n'umuntu ubuzima bwiwe buba buri en public. Turaza aho yavuye nahageze. 80% y'ubuzima bwiwe Nirna arafishemo nguvu. Ariko mu buzima tu ni ikintu gisanzwe kuba wo kubakana n'umuntu bikarangira mu rusambuye. But c'est simple ni ibintu bisanzwe cyane. Ariko n'ikindi naco garutse inyuma iyi ni entertainment. Kandi entertainment irimo amabanga menshi. Sinovuga byinshi kuvyerekeye ivyo bintu byabo swati yo bari base cyangwa se base no bandiko ndabononera ivyo baba bubatse. Ariko ico nzi neza umu entertainer wose akoze ikintu cizere 40%. Kizere 40%. Udacize 40% cyo kumena umutwe. Kubera nubuzi ko bari muri base cyangwa ni ibintu nyavyo. Nuko nanjewe ubona ngaha ngo mukanya ngo ndapfa mbarapfuye. Ukavyizera 100% urimena umutwe wonyene. Eko tukora ibintu byinshi kugira tunezereza abafana turaba influencer. Naje mu miseze bari bavuze ngo napfuye. Nibisanzwe. None bya Alvin Smith na Nirna wiwe. Ntuvyengeremo cyane ubuzima bwabo bite nuko nawe oya kandi erega bon just nibaza none babishira hanze kubera iki ko bahebanye mu gihe baba badashaka ko tubinjira mu buzima. Aho rero niyo tucacumvira no babishira hanze gute niko njewe nk'ubu mba nubatse naca nandika ku ma Facebook ngo nahebanye n'umugore wawe no ba nkeneye iki so tusanga ama base yabo rero kuko ni ukora ikintu nk'ico kashukisha en public hari ababikunda hari ababikunda n'abatabikunda ko Alvin turamuzi n'umusazi ujya urazi ujya unabigira urumogi rwaramwishe ibintu by'ibiyoga yimwesha but basanga yabigize tu. Ariko ikindi naco ini entertainment uje mu entertainer usanga ari amabase yiwe kubera urabona aheruka gusora indirimbo remix yarakubise Swata usanga ari inzira yo gupromoting indirimbo yi kanageze no kubivuga ko ndavuga Alvin ivyo bintu ko wishinga aha mu Burundi baradukira ikintu kuva kera ba Trezor na Rap Boy barasoye indirimbo yo barabaje ko avuga tukore remix bakora remix iragenda arafrona akora indirimbo yiwe hakuna matata irakubita Swata acharaja ko akora remix iragenda none nuyo nani uyo Alvin niwe ni yihende yakurikiye ibi yani movement y'ibintu yibaza ngo ni byoroshe ndimo yakubise Swata indirimbo yo naho iragera vraiment irutwa n'ijyambe kubera iki yari ihutiye ibintu ivyo ma remix rero biragira intango n'iherezo Swati baba ariko ara promoting ijya ndirimbo yo cyangwa ari indirimbo akora promoting kuko umusani yakene gusora igikorwa ariyo attention itahura bwambere kabona ujama ko muri secret yejo kabona urusasi nkuko Thompson the Voice yatangwe mbona ko ifoto z'amafoto ari mu mimba bafata ibintu byiki kumende magora soba biratahuritse nituminjiremo cyane ejo usanga bubyinjiyemo kavuga nabi ejo ugasanga bako barahehetana bako babasomana nk'imene kandi ibintu by'urugo n'ibintu utatekerezwa kwinjiramo kurasoga gushwana no munsi n'umugore wawe ejo mukumvika arabana makubita n'ingumu bakaje kuri leta civile bagasinyura ejo kana bari kumwe kandi ukazibona bari apana barasangira d'ailleurs mu kabare apana barero ngo bashwanye gusavye gushwana tu ko atamufashe kumugwa Alvin amufashe Nirna kundi mugabo canke Nirna atamufashe Alvin kundi mugore bavuga hanini yuko ari ujya mukobwa wa Alvin ya sinamuvuga ko cyane Tasha mbere Tasha ari we yoba ari intandaro ya byose umukobwa wa Alvin urazi ikintu kimwe ndamvugiye kuri aho nyine ubye by'ujya mu demo yoba niwe yoba yatumye Alvin n'umusore kandi acafise amaraso ashushe Amplis ujya Nirna wiyose umuntu akunda kubanga kandi Alvin si kuvuga yuko ngo kubera umugore watahora ngaho ari hanze adasambana none ikintu kitabaho abahungu turiyize birashoboka kuba peut-être ari ivyo kuko kandi attention n'ujya mukobwa ntacabaye ni mwiza ntacabaye ingorane gusa no kujya mukobwa atakintu yifitiye
na Alvin yoba yibagiyeho nari namukuye yamukuye ariko mu buzima nuzokwibagire wagukoreye neza ariko nka 80% je no vyemera yuko Alvin yoba yashobora n'umugore wivanye n'umukobwa n'urya tashauda kubera ko atasije abahungu muri lebo yashasinyije rya mukobwa kandi urazi neza yuko mu Burundi umukobwa no ku mafoto en plus de ça bamaze imisi bafata imagine ariko n'ikindi naco si ama manager n'umuririmbyi wiwe bro usanga ari amabezi bashaka kumuduza umukobwa en fait none naho yo bari bezi tuvugana ukuri naho yo bari bezi okay dufate ko ari bezi none boca bakora amafoto nkajya akacaza kandi akavuga ngo ni manager wiwe yo mu Burundi ico nico kintu cyambere tubuze gukora base iri sire yani ubona yuko amuta udakeka na gato tuje kuri Diamond Platnumz muri Tanzania uri sinorinya kumuvuga ubwo yaramamaye desha yego ariko rakora base na Zuchu umuririmbyi ivyene bya Alvin n'umuririmbyi Zuchu na Diamond gushikubu utari mu entertainment ni utahura yuko badakundanye ariko uri hanze entertainment uremereza ensemble sa Diamond na Zuchu barakundanye kara umugore wiwe ivyo ni ibintu mukwiye gutahura n'abarundi ko ari base utegerezwa kuzikora uko ariko kose ukemera kwisakrifia ego Diamond na level afise ukundana na Zuchu Zuchu n'umuntu mubono imbere kandi ni n'umwana rera abwira we kora kugira uduge ariko yaratwemeje neza urabona n'amafoto ko arasomana Tirlang ukabona abahani Tirlang no munzu mu cyumba ukabona Zuchu amushira icyayi ahari hose Diamond ari Zuchu abahari bijya bituma umufana avuga ati ibi ni samples barakundanye ariko uri mu entertainment wose uratahura hakana gakino none bibaza yuko bijya bintu vya Diamond na Zuchu kuba bakundana ari bezi twe tukibaza n'ivyukuri kandi ari bezi bibaza n'abantu bari mu ruhande rwa Diamond canke Zuchu bazi ukuri kose ko atari ivyo ariko barafata n'abantu bakaba kalma ego kavuga mwe mukalme situation mukalme n'umuvuge boro izotunguruza na Elvis Smith ndibaza ari afisa bagenzi ego nujya mu demo wasanye muri label afisa bagenzi ukuri kandi ujya mu demo ndizera nawe ko afisa ubusheri ego nanje ndumusheri ujya mu demo mbonye asomana na Alvin nanje nucange ndakumbuga mvuga ati n'umudemo wanje iyo label ni label nyabaki nini ni ibintu biba nikora gusa ikintu cha entertainment rero nuzocihutire ubonye kibaye kalma kalma vuga ati aha ndirengane yego kuko baratweresa amafano mingi sana batwereka kuntu base zikogwa kandi ubu ndabyishimira kubona mu Burundi twatangiye gutahura gupanga base zitahuritse pani za base ngo bamusetsuke ko ubuyi ngo fizo ngo kumutwenzi yaborewe tuntu base dukora base zo mari imyaka n'imyaka iri mu mutima y'abantu gushika imyaka 2 niheze tuzi ko Diamond na Zuchu bakunda kandi atari ivyo sivyo kabisa okay reka tuje kuri Fernando na Melanine n'abantu bari bamaze imisi n'abanyene bavugwa ku kintu cerekeye ngo umukobwa basangiye Lisharon ujya asa nk'inkoto Jaro ko ndikora bona kumbuga rusa nk'inkoto Chiyama ndabona yamushize ko urunugu ni inkota ijya inkota ari boro mu giswahili bagwita imvubu nijya mu mazi nijya mu inkoto nijya imeze nk'inkende kimeze nk'ingende ni inkoto ari inkondo inkende n'inkoto ego inkoto iba igubise ni kofura atarukira hakurya yamugereranje n'inkoto kandi birasa nabonye ijya foto ko birajanye cyari cicaye uko yari video nini nabonye ariko ari nimba ari ku mashuha nimba ari kuri piscine yari kuri piscine afise uruyeri ego yari kuri piscine afise petit primus en tourmenga ndabona kandi koresha umwanya ko aramutuka n'umunyarwanda ujya mudara ehewe bon naravyumvise ko afise akantu k'ubunyarwanda kazi urumva hari ukuntu rero abantu nyene bako baravuga ati eske aba bantu b'abanyarwanda bashaka iki muri industry y'u Burundi ivyerekeye umunyarwanda apanga Justin numvise ko apanga ibintu na Dumba urumva Dumba ndakubwiza ukuri entertainment twarayibayemwo tuyibamwo tuzoyibamwo kandi tuzogumiza kuyibamwo Dumba na deep entertainment mu Burundi afise yewe Dumba apfe nafe nta kintu afashije ahubwo arapfuye tumwibuka nk'umu influencer tu ariko tuzareka kumuha hit umuntu Dumba ntacyo afashije muri entertainment mu Burundi apfe nafe nta kibazo Fizo apfuye tworira
Yeah. koresha umwanya apfuye twurira basimbizi bapfuye bande twure ko bajya bafise icyo bafashe mu entertainment. Yes. Dumba imagine Dumba wenyene mu Rwanda temete mu Rwanda yamunaniye ariko araregerayo nga Achashaka kuza ino. Ariko injira. Voilà. Nibyo ni bitawuritse. Iyo uvuga ati ngo Dumba ibyo kwaza nuzuzuna namuvuga ico kintu ahubwo muzogihagarike muko muramuha hit. Ndamona yinjira ama live muri TikTok nbare heya telefone aba Dramati itelefonesha abande bamonya aba telefone abigirisha abagenzi aba courage kugira telefone abi wabo. Yeah. Akibwira ngo we ni mu live yasohoye ya telefone yabi wawe. Izo ni system. Ahubwo gisigura ko ngira atanu umwanya bamuha. No, but Dumba no muntu ari simple. Icerekeye nawo uwo mukobwa ngo ashaka mani entertainment ni oya hari ukuntu abarundi bamaze kubona akanimero ko hanze y'igihugu cy'u Burundi banyaruka kwitaba. Kwanza si abarundi aba star banyaruka kwitaba. Avuga ati ni dollar. Ati uyu n'umugore. Ujya mugore ava he? Ujya mu mama, ujya nkoto. Déjà bon Munyakabiga ego Munyakabiga nyobewe ibarabara ariko ndi mu diaspora. Mu diaspora ava he? Muri abari muri Amerika ni yabani n'umupilote. Urumva? Aho rero ba Fernando na ba Melan bashusha umutwe. Bose baramuri. None nka Fernando Fernando na Melan bo baramuri ujya mu. Melanin boy barakundana. Melanin barakundana ahama Melanin amukubita barashwana kujya kuna basheri bashwana. Umukobwa cyayumvira ikintu cyumushavuza umuhungu n'ingoga. Acagenda kuryamana. Apana gukundana acagenda kuryamana na Fernando. Kandi Fernando afise umugore. Kandi Fernando nawe afise umugore igitangaje afise umwana afise nka 7 ans. Imagine aho nyene umugore wiwe Kimya. Voilà. Si base. Ubuzi gute ko ari base wosanga barashwanye inbox kuko ujya mugore nawe nabonye amafoto. Belisima nakunda kuja ahantu habona. Sinzi peut-être. Si gose. Kuko yaba ari umuntu ashaka ameze nka Madame Wasimbizi. Yaba ari umuntu ashaka gushira habona ikintu aba yaragiye habona akabivuga. None baratugize ukuri tukamenya tureko kwitira ibintu. Ni nkuko iyo nkoto ndayibonye mu bantu hava. Mugabe ikintu gitangaje Melanin Boy yasohora indirimbo. Nawe ndimo basowe ngo kama ni bitukani kama uri sweet voilà uri sweet man yego vraiment entertainment baza entertainment ari ibindi bintu nuzo wishofa mu mutwe voilà man umuziki wacu twatangiye kuba n'ubwenge twatangiye gukrea ibintu bituma umuntu yemera ikintu asample nicyo kintu twabuze niyo mpamvu haba ikintu mbonye muri entertainment sinoshofa umutwe kuko abantu bose ubu imbuga zose ama radio yose basigaye bavuga ni Sharon na Melanine na ande umva na Fernando bakavuga Arvin bakavuga n'umugore wiwe urumva ivyo nivyo bikenewe ejo uzokumva ikindi kintu ejo kumva ikindi kintu kandi ivyo vyose rero ingorane ya base cyangwa ibintu bidatahuritse ivyo kwanza ivyo turi kwanza ni ivyo inyuma y'ivyo amabezi uzawumva ngo habaye iki na herezo ryayo wumva voilà nagomba ngo byahenze gute ahubwo niho bakwiriye rero kwiga sivyo aho nyene uvyumva ko ari ikintu cyabaye ko bamenya amaherezo yacu voilà gusa tu peut-être ibintu vya base cyangwa ibintu vy'ivyo vy'imbuga byo kuvugisha abantu birafasha cyane muri entertainment yo mu Burundi birafasha cyane okay dufate bijya vya KDK na Fernando ntivyaheze pana byaraheze nitwamenye aho byahereye nitwamenye iyo byahereye ariko byarafashe entertainment voilà byaragaburiye imbuga byaragaburiye imbuga vraiment byahereye muri Kazimimana Inkunda biba birajanye nayo niyo mpamvu rero nakubwira ati entertainment ibiza byose muri entertainment nuzo kwishusha umutwe urabona ngaho mu Burundi bizogenda birangiranye n'indirimbo nshasha ya Alvin canke n'indirimbo nshasha ya Fernando nidushofa umutwe ahubwo cyo nshimira Imana nuko twebwe Barundi twamaze kuba aba createur no create ama base twasumbije abanyarwanda na kure attention udahiganijwe n'umuntu naho ushika uzokura uvuga ati ngiye ngira mpigana n'umuntu u Burundi muri entertainment kenshi bupambana n'u Rwanda nje icara ngaho ubu nyene na amakuru namwe ngombwira mu Rwanda ngo muri nyo mu Rwanda yagize uku nta base nemwe bafise mu Rwanda nibazukira ama base nibazikoresha imbuga nagara influencer ariko ngaho mu Burundi
urashobora kuja ku mbuga amasaha abiri nuronka inkuru nshasha ngo yagize kuyagize nico kintu tuko turosha abanyarwanda kumenya kuri ama base n'ama content atandukanye ico kibe tugishimira nituze turatangara tubonye ngo habaye iki no bitwicigwa tumenye tuongereza igiki ico cyo gusa navuga iyindi nkuru nayo iri kuri hits baguma bavuga ko Fizo yaje muri comedy yavuye mu muziki aho ujya nawe nuzi vyiwe nico nkeneye naco eske ntara kwandikira muze mukinane comedy se gute Kunzi nawe tukumenyereye mu ma comedy mu ma film bimeze gute amukunda cyane n'umu influencer aro Fizo na Satbi abatipe vraiment barazikoresha imbuga cyane ariko nuko Fizo cyane cyane yita kuri TikTok cyane goes ni vyiza ukoresha TikTok uburi international ko nizo mbuga zigezweho ariko ni gukoresha imbuga ubona yuko abafana boroha cyane kukuronka update zawe ariko Fizo kuvuga ati ngo ariko arakina comedy nibisanzwe cyane nibisanzwe kuko TikTok ni ikintu kikobrija kugira comedy ukora utuntu nyene udukontent twerekana comedy tukagenda n'ikintu naco muramuzi Fizo n'umuntu akunda black umuntu akunda kwitera inkuru arigiye kandi akunda kwandika kuri ma stati utuntu utandukanye n'umunyina akunda kublaga jya nabo nyanditse ngo mu rapper wa mbere mu baraperi batatu akunda Thompson the Voice arimwe kandi n'ibintu bidahuje Thompson n'umuntu mu R&Biste tuntu nyene arakunda gusapotinga abapeti n'umuntu akunda ku blessinga naho nyene tomara maje yaborewe ku mutwenje gusivyo navyazo bihagarike byo ku nzoga akaberwa umustar ivyo bintu muzoraba abandi bari hakurya je kenshi namura ntanga urugero kuri Diamond aranywa inzoga suvuga ati nabona anywa inzoga ariko nubona hano ngo yicaye akora anywa inzoga uko bajya baranywa ibintu kandi bajya barakunda ibirori ariko aba afise staff management iba iri target nawe ku buryo akoze akantu bya oya bakora kamera hajya raba we uri umusitare ukahaguruka muhira n'abantu babiri ugashira mu modoka ukajya ku mutwenze ukanywa ukaborerwa bakakirukana hanze ni ibintu biri bizarre ni ibintu biri nuko ko staff management ufise Diamond ujya aronse show ari show yakubise mu Rwanda Kigali bose abakozi bo mu nzu abatwara amabegi bazucu abana biwe umugore bande abadanse yatwaye abantu nka 50 atwara ku buryo bajya abantu bose baba bari target na Diamond waba bavuga ati umusani wacu bisaba umwanya wose turi target na muntu akora kamera bavuga ati aha nagira ikintu kibi kiza kuba ni mpamvu kabi kaza gusohoka ubonye Insolite Insolite kabe kuri Diamond kera yakora agenda ahantu asose nko hanze kirato kiracika baragikamera Diamond kiraca mucikanye akunda Insolite ibintu byabonetse yuko nakantu kaba gakeya cyane kuko umwanya wose barabajejwe kuraba takintu kuraba abantu nkajya ari public wiboreze kujya abantu ufite amatelefone bagukamera uri umustar oya wonwe inzoga basukigerera kuko buri mu bantu apana kwigerera umustar ni cirore cy'abantu twebwe je nishire mu bafana twebwe abafana rero tuba turavye umujya umustar dukunda kwira tumwigeko ejo mbonye Lolilo yicyahano karajya ubunure njewe umufana nzokora iki bati akorelo abujya reka nanije kubujya ejo mbonye Satbi ari kuri yonze mu Kamenge ariko arapatana imaraya ejo nanje kimenye nzovuga ati Satbi ari hano namubonye reka nanje njeyo tubwire abastari rero bagerageze rero kuza bamenya icyo bakora nico batokora bamenye ko ibyo bakora byose abafana baba bariko bararaba shimwe bahanura tu niyubare abastar muze murumva harimo impanuro meshorizamwe harimo impanuro umva cyari nabonye abafoto Satbi ko aririmba indirimbo hari ibintu by'ibimogi sha hari ibintu iyo video narayibonye bako batumura imyotsi kwa cyabintu si byiza wewe imagine Satbi n'umuntu 70% mu Burundi baramuha umufana ari ruguru amukunda Satbi aci abona video ya Satbi akora nk'ibimogi n'ibiyoga ejo umufana nawe azokora iki avuga ati Satbi nimbanywe urumogi ni ibintu bigezweho reka nanje kubinywa ni ibintu bigezweho akaja kanywa ibimogi atashaka ko bitase na nyina basangisha bure mumfasha shomeza imbuga ituma narapfu zabimogi
urumogi rurakoresha nabi tugerageze vraiment nje nabo njya photo fisat be vraiment nje ndavuga ati umutipe nawe ari ibintu akora biri bizarre ya ugura recordinga ushira imogi ngaho nibiyoga ufoto posting vraiment ntivyari byo ntivyari bibereye my god aho nashavuye tubabarire basi ntiwapfa tujanira ibintu bakora abatipe bari bizarre bon reka tuve muri aba reka tuje mu bajeune hariho ibintu biharaye mu bajeune basi navuga ko biharaye bon reka ndabivuga ko biharaye kubera ko bamaze kuvyerekana ko biharaye hariho benshi bataragaragara yuko babinwa ariko uwa mbere Eric yaratwiyeretse w'imakamba Imana mwakira hari hose mu bwami bwayo amen tumusamire umuvuze muramusaba kuko burya n'umuntu ni nk'umusirikare n'umusirikare gute none yapfire mu rugamba none ndakubaza Imana mwakire none ugeze je mu ijuru canke mu kuzimu shaho sinzi rero kuko Imana bavuga ati yuko Imana irafise imbabazi ku buryo utubugereranya yani imbabazi z'Imana nta kintu zigereranya nk'Imana uyikorera iki wifukamye ukayasa imbabazi rakubabarira simbona ko ari kosa na rimwe ntiyihanye rega ubizi gute rega ari none aho yanwa bije binini rega ugiye apfiriye mu caha yapfuye ari hejuru y'umukobwa yari yihanye urazi ibanga ryo guhana cyangwa udahana kw'Imana nibanga ry'Imana iyo tuzemenyera mu ijuru kuko Imana irafise impamvu yaturungitse ku isi wowe gushaka ko igisina kimeze uko nje gashira ko ikimeze ukundi ntituzi Imana imbabazi zayo cyangwa igongo cyayo urashobora kuvuga ati ngo kurya muhungu ko yapfiriye hejuru acenenye ko mvuge muri iyo mvugo bazoshikira mu muriro kubera twese turazi yuko gusambana ari cyaca mbere Imana yanga kuba yagipfiriye ko ashobora kuja mu muriro ntituzi peut-être Imana yakoreye iki Imana kuko Imana iraba ibyiza wakoze n'ibyo wakoze ikaciguhana usanga ujya mwana ari umwana mwiza cyane kandi amatwa asumira ryo muhungu nikiriyo caye ko kiberanga mu cubitoki cya Rugombo aha mu cubitoka hoye ega bon yabanga mu cubitoki yari yaduze mu imakamba muri vacances kuramutsa antuka abavyeyi canke imiryango kimwe muri ivyo acashaka kwemeza biramucanga acashaka kwemeza biramucanga aya n'agasheri yari yasize yari yaragera karaba kari kamaze Dominika aca afira ku rugamba cya muhungu yarambabaje ivakanse gusa kimwe cyo ige action ngiyeje kunahuza yuko abana bacu kuva ku myaka 15 17 18 nituzobizere voilà hajya dutunze ibikopo mu nzu dusunza abana abavyeyi mwebwe murira abana banyu antuka abakobwa vraiment muze muragerageza munafate nka akanya nkambwirwa abavyeyi b'abagore murafise milimoye murashobora gufata umwana mu cumba mukamusanga mu cumba cy'ingo bwira wa mwana tumve aho bigeze tumve aho bigeze nuzomara amazi ni bake babikwemerera amenya yuko ntunzi igikopa mu nzu cyangwa ntunzi umwana w'umukobwa ntibashaka kubikwemerera kuko nje ndumujene mbe urazi yuko mu misiza abavyeyi bazo kwigishwa n'abana hari umwana azi ibintu byinshi gutuma umuvyeyi kurusha umuvyeyi hari ibintu byinshi urazi ko ari abantu ubu usanga generation y'imyaka 18 17 bafise agakuku gasanga ari ibintu bito selection ugasanga agakobwa kinjiye abahungu batanu barakenenye ko mwava kunda ja ariko umuntu w'umumama uba mu rugo ivyo navyo ushobora uba wiruhiye n'ubuzima mugongo wararushe nirime kankin ko burya ugasanga umwana w'imyaka 18 arashobora kuja mu bahungu batanu aho kandi amplis ugira abahungu batanu bamujeko abavanye mu kirori yakubise kamati ya kindi kama yanyonze yarusha umutwe yanywa ibiyoga n'ibitabi umutwe ushofa agahereza mu mahoteli n'abahungu none abavyeyi mbe barinda baja mu hoteli bagenda mu ghetto je n'umujene apana muri ghetto ubu abakobwa basigaye basambanira no mu mawese y'amabara yo mu mabara ivyo bintu rero biraharawe rwose ugasanga umukobwa agiye mu wese umuhungu aramusanze barugaye wese barakoze ivyo bakora bahejeje umwe arasohotse undi arasohotse bavuye gusohoba kumbe bavuye gukora ivyo bakora abavyeyi rero mugerageze mucunga abana banyu n'umuzobizere ukabona akana karicaye ngaho ngo akana kanje karacara akana niyo mpamvu je mpora mvuga abavyeyi ntimuze mutangure kuvuga amajambo ku kintu utazi bitubaze twebwe abasore dupanze mu mageto nitwe twirirwa tuba telefona tubagira ati sanga muhira
je nashobora guca ku muvyo ugasanga ko avuga ati ngo umwana wanje no kuri Imana ngavuga ati ico waruki iyo bawuzi ibyo namukoze uwo mwana twe dufise ubugeto nitwe twonona abana sinivuge neza oya nivyo ndashobora gutambuka nkagasanga nagaka ndumujene nje ntago ndarongo nirirwa ndesha udukobwa nkaduhenda nkadusanga twaje mu geto niyo tubiye abavyeyi rero mugerageze mucunga abana banyu mushiremo makode kandi a please wazi ikintu gituma abavyeyi abana bagenda hovyo niyo kubaha liberté yo gukoresha amatelefone voilà nico kintu cyane nivyo namana bivuze 90% y'umuhungu kuronka umukobwa amukura kuri Facebook bakarangiza kuri amukura kuri Facebook bagahana amanimero bagatwarana kuri WhatsApp bikarangira bageze mu mageto yego ugasanga umwana w'imyaka 18 15 afise WhatsApp ugasanga mu ijoro saa 8 z'ijoro kuri ari muri apel ko afise icyumba ciye umuvyi abaryamye hakurya kuri apel gusha mu gitondo umuvyi ukavyuka nuzi umwana ari mu biki nuzi umwana ahuye n'ibiki ukabona umwana agiye kwishura ukomenya yashitse kwishuri yaciye mu buhungu nje mba imande y'amashuri aho mba ni imande y'amashuri nzambona ubukobwa bwinshi bakarota nje narigeze aho mba kubera mba imande y'amashuri harigeze kuza umwarimu ko nje ndibana ho umwarimu arazambira famba ibana ku Imana ndagusabye untize geto umwarimu nabyo we man we nuri umwarimu ngo hapera akanyeshure nyene nshaka tuvugane twome mutama aha mu mashuri yiwanyu na biro mufise gushikaho umwana w'umukobwa muvuganye ri wanje ngo hapi ni isaha imwe gusa tuba twahejeje nari nshaka tuvugane ndavuga ati isaha igeze habi cyane no mubigisha abigisha no bambere bajya ba abigisha no bambere bajya kandi rero ukaza wumva umwana w'umukobwa ngo mama ngo jewe ngo abamesye nibo nkunda bangirishe cours du soir kubera ikaba maîtresse kubera ikaba maîtresse mutabakunda kubera babadomerako babahonderaho mugabo umumesye aguhoza arika oya wagize amakosa iki ni kosa mugakora ngaho kacuryoherwa ukacubona ko abamesye ari bana beza kuko mudashobora guhinduka abakobwa Vraiment ivyabaye makamba bibicigwa kandi simufate ngo kiri ku bakobwa gusa cyangwa abana b'abakobwa gusa n'abahungu wori umuhungu ukaharandeva umwana w'imyaka 18 ngo sanga ukagena wamwereye n'ibintu by'ibinini voilà PC we imagine umwana w'umukobwa ugeze kuri etape y'umuhungu akuri hejuru ukamubwira ati ngo wapi nta kintu wakoze uri umwana wa 17 ans kabwira umuhungu nta kintu wakoze ngo yingundi munsi ifako duhindura muhindure kuko mu bajene muhindure ko twarahejeje turaba legend twebwe ego twe nta kibazo ni tucumva ngo no hari ibintu ivyonye tutakirimwo twebwe niyo mpamvu ati abajene hindura guhera kuri 12 ans n'umwana w'imyaka 10 ugasa n'abana b'imyaka 10 ntibama baratwarinda bariko baravyara tuduhura nabo umwana amaze kubona amahegre mwicari kumubwire kuko ico kintu bageze kuvyara n'ikindi naco umuvyeyi ukwezi guheze ingira mu cyumba c'umwana umubwira ati ngira nkobe turutuki gusa numve aho mucamu naho rasindomye ko bien sûr kabya umwana ryamaho amburi muzu numve kukiri urazi ico kintu ukimukorera rimwe canke kabiri ejo azokumvugo agiye mu gete umukobwa agiye mu gete w'umuhungu umuhungu ashaka kumugora avuga ati acha yibuka mama ukwezi guheze arumva ko bibi arumviriza acha yirinda muvyeyi abavyeyi ubu nabona n'abantu batagira indero ugasanga umuvyeyi nawe ugasanga aribwa n'ubujene twe n'abavyeyi abagore b'abantu twirirwa tweneye nako okay benshi rero abavyeyi ugasanga abagore nabo babirimwo abagore ugasanga umugore nta mwanya afise wo kwitaho umuryango wiwe yirirwa mu bujene yamiye ashika yarushe si abagore gusa abagabo n'umugabo n'abagabo nabo birirwa mu bukobwa buto dadi n'abashuga mami abona aho bigeze rero iyi si aho igeze ni kurekera Imana gusa ego vraiment uvuze ngo wanura abantu nago biheza nitwo biheza kuko buje nta kiganiro na kimwe kuva ivyo bintu byo kwanza kuva ibintu by'abashuga dadi bitanguye gusara gose jewe nta kiganiro na kimwe ntashita kimanura mwino misi abavyeyi icarika abana banyu urafise ico ushaka kumubwira gahinduka kandi umutwaye buke kuko umutwaye nyabahururu
azokwenurira utangare je bazabumvise bumvise abumva bumve. Famba, merci beaucoup. yego ndagushimiye Ariko inyuma yaho reka tubwire abafans abakunzi bari Carlene Alu, kuko abakunzi bari Carlene Alu harimo n'abakunzi ba Famba. Reka tuteretse babwira ivyo ukora kugira ngo ubibamenyeshe nyine ubibabwirire n'umunwa wawe kugira ngo babandanye bakurikirana na Famba kuko nawe abikora neza cyane, arabatwenza arabaryohera. En tout cas si cigwa turinda turababwira. Okay, nibaze yuko abakurikirana imbuga zanje baraza aho ncisha ibintu vyanje. Niko mukubibutsa. Imbuga zanje zose zibaho kwisi wandika Samba Famba ukaronka ibikorwa vyanje. Ndibaza sino kwidindura cyane muranzi nyene mukinyi wa filme ndo mukomedie ndetse ndo muririmbyi. Ariko ari ibintu byinshi ndiko ndategura turashobora gufashana mukankurikira mukagira subscribe ku channel ndiko ndakorerako. Haro filme nyinshi ndiko ndakora nka filme ndiko ndashaka kuri channel yanje yitwa Kana yagize kuri parti ya gatatu. Haro filme yitwa Imbanyi y'amezi 28. Imbanyi y'amezi 28 ikiraca kuri YouTube channel yitwa Kevin Don. Haro amakomedi atandukanye ndiko ndacisha kuri Ihuriro TV. Haro filme yitwa Ukuri ikuraca kuri East TV. Izo senti TV ngo nakorerako munashobora kudusupportinga nta kindi tobasaba vraiment. Merci beaucoup. Yego ndabashimira cyane. Twongera dushimira abakunzi ba Carlene Alu n'abakunzi ba Famba baba ko badukurikirana. Merci beaucoup, je t'aime beaucoup.